Yohani igice ca mbere kuva ku murongo wa mbere. Yohani igice ca mbere umurongo wa mbere handitswe ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Byose byaremwe nawe, mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Uwo muco wakira mu mwiza, ariko umwiza ntiwawakiriye. Haje umuntu yatumwe n'Imana, izina rye ni Yohana. Uwo yazanwe no kubiga ishinga ntahe, ngo ashingire intahe umuco kugira ngo bose bizere kubwiwe. Uwo si we muco, ariko kwari ugushinga intahe umuco. Umuco w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Yari mu isi, kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Yaje mu byiwe, ariko abiwe ntibamwakiriye. Ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Nibo batavyawe n'amaraso, canke no kwifuza k'umubiri, canke no kwifuza k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana. Kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe, twitegereza ubwiza bwiwe, n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Amen. Nasomye imirongo myinshi, mugabo ijambo ngomba kugutekerera kuri uyu mugoroba niri ijambo rya kwitangira imbere. Reka ndabisubiremo, ijambo rya kwitangira imbere. Bareba mu mwene data uti ijambo rya nyitangiye imbere. Nta kintu na kimwe uronka Imana itakivuze. Nta kintu na kimwe ciza kigushikira Imana itabivuze. Haleluya. Haleluya. Ubwo bufise ubureke uyu munsi, kuko ijambo rya kwitangiye imbere. Bitararemwa jambo yarahari, bitaraza jambo yari yashitse, bitarashika jambo yari yashitse, bataraja kukurega ijambo ryariyo, ariko ryabanye n'abari mu isi, mugabo isi ntibabimenye. Uwo yabaye hagati y'abantu, ariko ntibamumenye. Ndase kuba muri abo batamumenye, ndagomba kumenya ijambo, ndagomba kugendana n'ijambo. Kuva kukuremwa kw'isi ijambo ryari rihari. Ijambo ryaje utaravuka, ijambo riri kumwe nawe. Haleluya. Aho ugiye gusaba akazi, ukwiye kumenya ko ijambo rya kwitangiye imbere. Iyo ugiye kwa muganga, ukwiye kumenya ko ijambo rya kwitangiye imbere. Urambara uti ivyo bikura hehe? Ko hari ijambo rivuga ngo kubw'imishishago iyo warakize. Namba ugwaye hari ijambo ryari ryamaze gutegurwa. Narungitse ijambo ryanje rirabakiza. Igihe uriko uraca mu bukene, hari ijambo rivuga ngo nzobamara ubukene bwanyu bwose. Nta ciza na kimwe azokwima abatunganye. Nimwamwumvira muzorya ivyiza vyo mu gihugu. Anezerwa kugubwa neza kw'abantu biwe. Bari muti ijambo rya kwitangiye imbere. Haleluya. Ico usabwa niki? Nta kindi usabwa gushikama ugashira amanga.
kuko satani niyashobora kukunyiganyiza ijambo ntirikora. Imana ibarira Yosuwa, nkuko nabanye na Mose niko nzobana nawe. Iki gihugu nico kizoba igihugu canyu, aho urugezo rugarukira ni gwanyu, amaso ashika ni gwanyu. Mugabo je ndagusavye, si je ndakwibaririye ngo shikama ushirama, nta kindi agusaba. Paulo yandikira Abanyefeso ati muhejeje vyose muhagarare mushikame. Yosuwa abwira abicogiye muri Yosuwa igice ca 10 ngo ndabasavye mushikame ntimubatinye. Mose arababwira mu gusubira mu vyagezwe ati nimuze mutinye mugabo mushikame mushira amanga. Uhoraho azobana namwe, azoba umwasi w'abasi banyu. Uhoraho azobereka ubuntu n'imbabazi. Uhoraho azobakunesha, amahanga mutamenya azobegukira. Wowe ico Imana igusaba shikama. Ureke kuvuga ibindi bijambo, ureke kuvuga ivyo uri kurabona, ureke kuvuga ivyo wiyumvira, uvuge wakwitangiye imbere. Umenye ngo niyari naho ingwara iri kwirabira muri wewe, ariko gukira kuri imbere yawe, gukira kuri inyuma yawe, gukira kubana nawe. Yabaye mwisi ariko abisi ntibamumenye. Haleluya. Eka niyo winjiye mu bushomeri, hari ijambo ryavuga ngo ubuntu bwanje buraguhagije. Nigi uri kuraca mu bugaragwa, hari ijambo rivuga ngo imbizi z'amazi mu bugaragwa. Nigi uzazaniwe, hari ijambo rivuga ngo nzobana nawe, nzokwigisha nkwereke inzira. Uzokumva ijwi rikubwira ngo iyi niyo nzira bari ucamo.